Yes, reka rero duhe ayandi mahigwe abantu babiri gusa maze tuze dutangura ikiganiro cacu. Bisport allo. Allo? Allo? Tuvugana nande? Ibubanza muratwumva neza? Yego kabisa. Asante sana. Nawe tugiye kubana muri ano masaha 3. Umva ko nibo banza Fridore bariko baratwumva. Bino bimeze neza. Bino bimeze neza kabisa. Bimeze neza cyane. Turamahigwe rero undi muntu umwe maze tuze twinjira mu kiganiro cacu cyo kuri no munsi wa kane nkuko natangwe ndababwira igenekerezo rya 10 aho dufite ndetse no mutumire adasanzwe za kutubwira kuri kahise kiwe ndetse nono munsi naturabire mbega umupira w'amaguru no munsi ugeze hehe kuko numwe mu bagiye bawubamwo cyane muri kino gihugu yabaye n'umumenyereza nibakwe yo kumugira yo kumugira hano. Bisport allo. Allo? Allo? Oui, tuvugana nande? Muvugana Kateri mu Mucarama. Mucarama namwe mutwumva neza. Cyane. Tugiye kubana no masaha 3 namwe. Yego ndamukiriza nabo muri komune na papa. Turakuramukije cyane. Salama bosi. Na papa buryo harakumva. Umeze neza. Yamaze kugenda. Yes, nuko rero twaza gutsuba kubaha kanya na cyane kubyo tuza kuba twaganiriye. Yes, sinivyo uraza no kubaha akanya baganire n'umutumire nabonye. Nabo baraza kumuganiriza birumvikana. Yes, reka rero tuze twinjiramo guca. Yes, reka rero twongere tubaha ikaze mwebwe mwese mwahisemo kudukwirikirana. Nabwiye ko dufise umutumire ono munsi ndetse niba kwe nkuko mugenzi wanje Fridore yatangwa bivuga namusabe yegere mikro hana hamusabe ko batwumva ndetse anagira ko yidondora. Ubundi barakunda kuvuga muri rusange ari cyo bita mu mukino runaka cyo bita ngo monument vivant. Monument vivant n'umuntu abazi ikintu runaka akaba ari kibayemo imyaka ari myinshi kandi akaba ari n'umuntu ashaka kugusigurira neza cyane n'icyo gituma twavuze tuti nibakwe kumugira kumwe hano kandi tuza kuyaga byinshi cyane tumwakira mubwira abari ko batwumviriza uwo muri rusange ariko abantu basanzwe babazi. Ego murakoze mbanje kwaramutsa mwe turi kumwe ngaha. Je nitwa Niyongabo Amars benshi baranzi mu mupira w'amaguru nyereza mu mupira w'amaguru nkaba naramenyereje ngaha mu Burundi ama club menshi hamwe n'ama club yo hanze n'ama club yo hanze. Amaze Niyongabo mumenyereza ndetse asanzwe anamenyerewe n'izina rizwi hano ariko hari n'abatakubonye nk'umumenyereza hano iwacu ndavuga abacyaruko no munsi ubundi mera nko dusangiza urugendo rwawe kuva uri umukinyi hama n'abatari bakuze bagendera bakumenya. Urumva umupira w'amaguru ni ikintu nakunze kuva kera kuva nkiri umwana narawukinye novuga ko nabikuye no kuri papa wanje ko yari umukinyi hanyuma ndi muri primaire narakina ngiye muri secondaire ndabandanya nkina no muri kaminuza nizo twatumye equipe ya Rumuri ubwa mbere ija muri première division twaje muri première division twari kumwe n'abantu nka ba Bega ba Moses ba Kinshasa abantu benshi equipe yo muri deuxième division twesha muri première division aho ni muvyibuka hari nkajya hari nko mu 90 na kane na gatatu niho equipe ya Rumuri yaje muri première division ubwa mbere hanyuma narakinye imyaka igera ku 8 muri première division hanyuma ndangije amashuri imbere yo kumpeza gukina muga ndavuga nti kubera nakunze umupira sinohagarikira ngaho nace ndabibangikanya no gukurikirana ivyigwa by'abamenyereza hanyuma mpejeje gukina naciye njagire rimwe na rimwe mu by'abamenyereza natanguye ko je nari umunyegori natanguye n'umumenyereza w'abanyegori hanyuma mu nyuma mbona ko n'ibindi no bishobora hanyuma ntangura kuba rero umumenyereza akwiye kama mu migwi yo ngaha mito gushikaho nduga mu migwi komakomeye no mu migwi seruka y'igihugu. Uducishiriza ko nko ni ryari mwatanguye ivyo kumenyereza nyuma guheza kariyeri? Nibaza ko natanguye kumenyereza 1998 niho natanguye kumenyereza mu mugwi witwa Barcelona wari mu cya kabiri hanyuma imugwi nawufashe umeze nabi cyane hari mu demi phase retour wari wa nyuma hanyuma caduheza turaba kabiri muri championnat interefeni ya Kiduga tuca tugwa mu cyicaro cya kabiri mugabo uyu mwaka kuri kena 9 uduza uja muri première division hanyuma muduze muri première division Prince Kirangomwa nja muri Prince Louis nkiri donc nkiri mushasha muri première division
ico gihe Prince muribuka ni gihe yari ivuye muri Sekafa yari ifite abakinyi nka ba Meme ba Musaba abakinyi bose ba Prince baca baragenda bose isigarana umukinyi twa Kazu Cedric Murazi yarumenyereza hamwe n'umukinyi twa Masudi Ngongo nasiganya abakinyi babiri harya yarabaye umukinyi wawe ego na Masudi Ngongo nibo bari abakinyi basigaye muri Prince hanyuma ngenda ndubaka umugwi mfatiye ku bana bato nakuye muri za 3e division harimo ba Makiwa bitwa ba Makiwa ba Mutambaro ba Alfani abitwa ba Abdul barabataka bari mu 3e division bose bavuga ngo Prince uyu mwaka igiye kumanuka mu 3e division mugaye cyatangaje nuko twamaze ari tura ba mbere hama ico gihe bace bantana nkumenyereza wa mbere ncenda mu gusebya bya gihugu no ico gihe twaje ko ico gihe bakina twarakina hama kacakina finale wa mbere no wa kabiri yacaje muri competition cyadukina finale na Vitalo dusina kimwe kubusa cyo ba kabiri muri champion abone baratangaye ko iyo equipe nari mfise yaciba equipe nationale junior abakinyi bose nka 90% bari bakiri bato bari baciba abakibe aba junior baca baratubuga hama namazi mugana n'ifite intego mugani presque ko tubaye bakabiri mu mwaka l'année prochaine kuja muri Coupe d'Afrique hama niho nafashe umukinyi Cedric ndamwe Cedric wowe ndabona ko umaze imyaka myinshi muri Prince icanga ambovanye na Jimmy yari umukinyi wanje ndayizeko bose barabakinyi ndababwiye ni mwe rero ko muri ko jensha ndabona ko shogenda umwanya wose ni mucyaya mbavye mu bamenyereza kugira ngo mumenyere hanyuma baba abamenyereza ane mtarabakinyi muganda ntangure kubamenyereza ko nanje nemaze gukora nk'ibyigwa byo bumenyereza hanyuma Cedric rero Jimmy ntiyamira nk'ubijamo cyane muga Cedric yarabishuye hamica tugirirwa bako uyu mwaka nyine tutaja muri Coupe d'Afrique muga tugiye muri Coupe d'Afrique Interstar kirangomwa muga equipe yaje kwikarifa namaze kwikarifa harabaye akantu gato ka anecdote zokubwira gato ko mwatwibutsa n'abantu hari benshi bariko baratwumviza no munsi ico gihe nko muri Prince rubamo bakinyi mwari kumwe bari bande hari abakinyi abo vuga ati nagenderako je no muri kubukanye ndakunda abakinyi bakiri bato mu ico gihe nari mfise abakinyi mukinyi yarakuze muri equipe Jimmy yabaye umukinyi wanje kwanza ari umukinyi yakina hakabaho umukinyi twa Masudi umukinyi twa Lalo muramuzi ari muri Haleluya yaje ava mu Rwanda nca ndamuintegra mu equipe y'abana niyo bakina Jean Paul niyo bakina muri defense na Jimmy nari sero umukinyi twa Makiwa Mutambaro Alfani witwa Abdul bita Kininga ico uyu mwaka cyaba meilleur buteur kandi avuye mu 3e division cyaba meilleur buteur nibwo ko yatsinze amagori 17 amagori 7 yatsinze n'umutwe amagori 5 yatsinda na gauche 5 yatsinda na droite ikikubwira no mukoci yawe ibitsindo ngahe abitsinda gute bakino gihe rimwe na rimwe gusanga bimugora Kimbo kinyarage usanga atibuka n'ibitsindo yatsinze mugabo ko cawe wari karibuka umukinyi wiwe ibitsindo yatsinze bikwereka ko arakazi yakunze uburyo yabitsinze n'ingene yabitsinze urumva nico ko yari mu atakari complet hamangiye muri Interstar ico gihe rero ico gihe harabaye ikibazo gitoya kubera Interstar yarashaka ko na Chimba meilleur coach de l'année Interstar hama ico gihe muri équipe nationale hari mu mise twari bakaribodo yaravuye bura yaraza shitenga avuga ati je nshaka mu ajo yacavuga ati mugabo umwaje mfata nuko umwaje yabaye wa mbere mu mayimyeza nari nkiri jeune yacavuga ati amars mugabo hana natangwe kumenyereza muri junior no muri under 17 hamajana muri senior match ya mbere nagiye kimwe hari muri Gabon ba Juma Mosi ba Rukundo niyo badon bajya no twari dufite muri generali ndindi yari principal generali adjoint wiwe tukiri gato kuri no equipe ya tukiri gato kiri muri Prince Louis niba nihenze na Papi Fati oya ya Papi Fati yaje mu nyuma itware yiwe ndayibabwira nawe nyene rumba je maze deweza na Interstar ya Chingoma hasa harawe ya anecdote gato kubera Interstar yari equipe y'ico gihe muri 2005 ifite uburyo ifite ibiki mugabo urumva twa dufite match ya nyuma na Muzinga twake dutsinde Muzinga fasha tuba bakabiri dutsinzwe na Muzinga fasha tuba abagatatu hanyuma abantu ba Interstar baranyegereye nabwo bamaye miliyoni 12 ndazanga icyo gihe hari muri 2005 miliyoni 12 barazina ngo ati amars iyi master gusavye turekere uvuge n'abakinyi bawe kugira ngo tuje muri competition weje Interstar yari shusha ndabwiye nti jewe sishobora kureka ndi muradutsinda icyo gihe mu bimerite icyo gihe muri Muzinga hari narikomeye harimo ba Emenzo habona uyu wayore muri regional baje nibo bari bakinyi bakomeye gose bo barandondeye imisi nk'itanu
gushikaho ni nyegeza kandi ibyo principe mvuga ntije abakinyi banje misanzwe hari ibintu je ntagendera ko byo bivuga ngo byo by'uburozi social byo sindagendera ko ndavyemerera ko akazi akazi abakinyi banje twese twari tumeze twahurira kuri stade saa 8 bakina match tugataha kuko dufite uburyo buto kandi tugatsinda nta rukare yabaho oya nta vya rukare nta biki twarahura tukavugana tukakamana ati muraza kujya muhira 2000 cyangwa 1500 bakajya kandi bakaza kandi bagakina tugatsinda bibiri izo miliyoni 12 burazanga ndazanka hanyuma rero baravuga ati nakunda avuga nimugende motive muzinga edutsinde baragenda bari motive vraiment bari motive turatangura match badutsinda igitego cya mbere bon turagombora hasigaye mate dutsinda cya kabiri Ikintu cya kabiri tubakarifye muri Coupe d'Afrique baca baraza benshi baraje muri nsebe bavuga ati bana wewe vraiment uri umugabo ati kubona wankamana yego ntibumva niko munshaka ajye amafaranga muzoyarenzaho mu kuyamba kandi ikindi naco banabonye kuyarya nabo nta n'ifizere bakugirira mu hanyuma rero ncanda baca baraza kundukita barampaye yarenze 12 ico gihe barayampaye yarenze mu mwaka w'ibihumbi 2005 ibihumbi 2005 ukarenza amafaranga miliyoni 12 kandi nibaza ko ndi je ikinami ngendera ko nagize imana ndiga navuga nti equipe yose ngiyemo nicyo gice abamenyeza benshi bo ngaha barirukira akazi mugabo equipe yose ngiyemo ifo kugira kontra kuko ugize kontra usanga ari ingorane ugize ushobora kuzironkera inyishu mugabo udafite kontra bagufata nkuko bashaka cyo gutuma rero naho natanguye mu deuxième division umwaka wa mbere hari umu president yarapfuye yitwa Mao sinzi ko muzi peut-être Mao FC BKB Barcelona nawe yakunda abakinyi ba jeune yari mu president gwe mugana bwinjira mbere je tugira kontra temeye kontra sinzi tugira kontra he amafaranga make nabandana ijuko nico no muri Manchester na je nibaza ko sinishimiye mugabo ndumu entraîneur wa mbere yahembwa amahera en devise kandi menshi par rapport y'amahera abantresi bahora bahembwa ngamo hani wacu guhembwa mu madevise amadolari yego urugendo rero rwa Interstars nagura rubamo Interstars turajamo sinare Christian nacyasanga bamaze kureka abakinyi mugabo je ndarabakinya n'ifise n'ingene nagira turakina championnat narifise anafise ba Abdul badawaje abakinyi bari muri Prince Etesa kibagura bace ba amamoto ba Selemani Yamini ba Eme bace baza ba Abdul sanga fisa equipe mbwe dafite mediateur mediateur babiri nafise mediateur twanjali no mediateur umwe Jari yigeze gukina muri Vietnam Masudi Juma Masudi Juma coach Masudi yego nawe mukinyi wanje mugacho gitwara ki championnat igitanga twabaye abakabe mu championnat twakiye finale na Vitalo ndibuka ko badutsinze match ku munota wa nyuma penalty vraiment yari litije ya Wembo niwe yayitsinze mugabo ico gihe arbitrage vraiment ntiyabaye nziza ko no kudepartage abentraîneur byarabagoye bacha tugiye abentraîneur dolane jewe na Yaounde turi babiri byarabaneye kudepartage hanyuma ro mwaka wa kabiri ncandarukita jewe nyene tuba ba champion tuba champion tugenda tujya muri Cameroon turegaza Antonio Yaounde muri Cameroon tugarutse ngaha hari umukinyi yitwa Yaja ko mumba muzi Yaja kene kuri Al-Ittihad no muri national yari umukinyi wa Interstars tuko prepare match retour mercredi turi ku stade achoka mu kibuga cyarapfa dufite match samedi bya duperturbier abakinyi bose barademarize nta tumatasho kugira misanzo cyaje dukina kuri même stade haba iyo drame umva n'umukinyi ashite hajya ni gol ndibuka badutsinze ndibuka hari umuti mu kinyitwa Janvier mu défenseur mu Gatuma ni défenseur central umupira wadunza aho hantu Jean yaguye acariruka aranka kukora ko bacatsinda aranka kukurikira yego ati bacatsinda 1-0 ko twagize 1 but partout muri Cameroon bacabara tuyimira ko nari fisa abakinyi bari bakubibanga abandi bari